Ndabaramukije cyane ndabaramukije ndabifuriza amahoro y'Imana abane namwe wese bivanye naho aherereye. Hama nagomba ndababwira ka histoire kaje n'imigambi y'Imana. Ego na ka histoire nashaka tuganira. Hari umugabo yakoraga mu rusengero, akora mu rusengero umuprotokole aprotokole mu rusengero murazi mwese akazi aba ajeje. Uwo mugabo yarakoropa agategura mu rusengero ibintu bikagenda neza, ariko murabona yuko amasengero nka yose usanga hari umusaraba mu rusengero. Akama abona Yesu rero yibere ko umusaraba atakintu na kimwe akora. Niko kuganira na Yesu aramubwirana, Yesu koko yemera ngaho ku musaraba atakintu na kimwe ukora, ukama wambaye ngeje nirwa ndushe ngaha. Bisigura yuko ngaha ku isi turaruhishwa n'ibibazo, turaruhishwa n'ingorane kanaka, umuntu akagwaza. Yesu yiberenga ku musaraba atakintu na kimwe amufashije. Burya rero Yesu aramwishura nti, mwana w'umuntu, je kuba ndi ngaha kuno musaraba ndaruha kandi cyane. Umwana umuntu aramubwira ati, none uruhishwa n'iki kandi wowe yamira ngaho kuwo musaraba atakindi kintu na kimwe ukora? Uradoze basubirigura uraruhishwa na bino bibazo byo ngaha ku isi umuntu ahura nabyo. Urabe ukongene uteseka cyangene nawe uruha. Yesu aramwishura ati, burya ndaruha kuko nikora ibibazo byamwe bwe mwese ngaha ku isi. Aramubwira wa mugabo, wowe uzoze basubirigwe kwa kano kazi nirigwako, wowe urabe ingene uzoruha. Yesu aramwishura ati, basi reka ku munsi w'ejo uzoze wowe wirirwa ngaha ku musaraba, naje nzoze nirigwe kwa kazi kanje kawe, ariko kondisiyo duhana ntihagire na kintu na kimwe uzovuga, ibyo uzobona byose uzokwicecekere. Umugabo atego ntibwatevye guca, wa mugabo abarazindutse na Yesu arazindukaga. Wa mugabo asimbiye kuri wa musaraba, Yesu nawe aja muri ka kazi. Abantu baraza muri rwa rusengero nkuko byari bisanzwe, baza gusenga Imana, abaza gusaba Imana ico yo bafasha mu buzima bwa misi yose, abaza kwishimira kuneza Imana yabagiriye. Nyuma niho haza umutunzi vrema yatunze afise ibihinda. Araza arabwira Imana, arabwira Yesu, jewe inje kugushimira kuba mperuka kugurura kampuni, nukuri ndagushimiye cyane yuko wamfashije, tena ndafise n'agaturo kishimwe, reka ndagasige hano. Burya wa mugabo akiva ngaho aca korora ingodo irimo amafaranga menshi cyane, ntiyabibona. Wa mugabo ari ku musaraba urumva ko bakabukanije na Yesu, arakumubwira ati, hehewe urasigaje ingodo. Muga kubera bari bavuganye na Yesu ko atakinekine ashobora kuvuga, burya ararinda isezerano ntiyavuga. Haheze akanya haca haza gusenga umugore yifite ibibazo, umugabo yaragwaye, abana bagwaye, ataco kurya bafise. Azaze gusenga abwira Imana, bino bibazo jewe ndimo byose urabizi, kuri ko ushaka kumbaho kuno. Mugabo byose biba ku mugambi